Ndasubiye kubaramutsa bene data amahoro y'Umwami Imana nabane na mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Subiye gushimira data wa twese kuko ampaye aka kanya kugira ngo tuyage. Imana ishimwe. Nta kindi tuyaga ijambo ry'Imana. Yego, reka dusenge. Uragahora usengwa Mana yera yo mwijuru. Uragahora usengwa data wa twese. Turagushimiye turagukengurukiye ubuntu bwawe bwinshi, imbabazi zawe nyinshi butumye twongera kuza Yesu kugira ngo tuvuge ibyawe. Mana urakoze, none rero umuhemu wawe mwiza ndongore ibyo mvuga bigira ikimazi kuri bene data. Umuntu wese yumva ico uriko uravuga uzobukoze Yesu. Uwo twanse ni Satani n'abadayimoni biwe ko boteramana natwe mu izina rya Yesu. Bigigwe kure kandi Mana y'amajambo tuganira afashe mwene data nyumva n'uzonyumva mu kindi gihe. Icubahiro n'inganjire rwawe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Ngomba dusangire ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo cyakozwe n'intumwa igice n'igice c'10. Turahera hariya ku murongo wa mbere turasoma n'umurongo wa kabiri. Haravuga ngo mu marayika yiyereka Koruneliyo. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Kuri kabiri. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Haleluya. Ndasubiramwo. Ngo yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Yesu nahabwe icubahiro. Tubonye uyu muntu ngo umugabisha w'abasoda yari akomeye cyane yitwa Koruneliyo. Ngo yari umuntu atinya Imana, ngo yubaha Imana, ngo akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Imana ishimwe. Ngomba kuvuga aka kantu yuko Imana ikwiye kudufasha ubwo usenga Imana canke ngasenga Imana. Imana idufashe kugira ngo nabo mu nzu yacu nabo tubajane muri uwo murongo mwiza wa Kristo. Ngo Koruneliyo yubaha Imana ngo akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Imana ishimwe. Iyo igikorwa gikozwe neza kigakorwa n'abo mu nzu bose bari hamwe n'umutima umwe bigenda neza. Ariko iyo hariho kutumvikana muri iyi nzira, bamwe bakaja kurya abandi bakaja kurya, biba bigoye cane. Ariko tubonye ngo Koruneliyo wewe Imana yari yamugiriye neza. Ngo yarayikunda Imana ngo kandi akayikundana n'abo mu nzu iwe bose. Imana ihabwe icubahiro. Aka kantu kampaye kongera kwiyumvira no gusenga cane kugira ngo inzu zacu nabo dufise bose mu nzu nabo bubaha Imana. Uko dupfukama dusenga dupfukamane nabo mu nzu yacu bose. Bifise akamaro kanini cane, kanini gose. Imana ishimwe. Rero Koruneliyo ntiyatinya Imana gusa ngo ariko ngo yagira ubuntu bwinshi. Nka kwa kundi nawe uhora ubikora. Uhora ufasha bene data. Uhora ubikora. Imana iguhezagire. Ngo yagirira abantu ubuntu bwinshi ngo kandi yasenga ubudasiba. Reka mvuge kuri iki kintu cyo gusenga ubudasiba. Muri uko gusenga ubudasiba turabona yari afise imyanya yakunda kuba ari imbere y'Imana. Usomye hajya ku murongo kurikira ngo abona ngo yerekwa imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe ngo hari isaha 9 z'umunsi. Imana ishimwe. Yari afise umunsi yamasenga Imana.
yari afise ibihe yahaye Imana avuga ati aha nzokwama ndi imbere yawe tuganira. Ndabizi ushobora gusenga ushaka gusenga uriko urateka, ushaka gusenga uri mu nzira ugenda, ushobora gusenga aho hose uri, ariko ni vyiza no gufata umwanya ukicara ugahitana Bibiliya, ugahitana ikaramu, telefone ukayugara, ukaja hirya iyo abantu bategereye, ugafata umwanya mwe n'Imana. Imana ibifise byinshi byo kukubwira, kumbura ibyo itokubarira mu kindi gihe, kuko mu kindi gihe ubwonko butari hamwe, wiyumvira biriya na biriya, biriya byo biguhamagara. Oya, turakwiye kuronka umwanya wo kubana n'Imana. Koruneliyo rero ngo yari afise uyu mwanya wo kubana n'Imana, kandi muri iki gihe Imana kiraza iramusanga. Umumarayika aramuza aramusangaho. Haleluya! aca amubwira amajambo akomeye, atewe Koruneliyo, ugusenga kwawe kumviswe. Amen. Ati na vya bindi byose wamutanga ngo byose byarashitse imbere ya data. Haleluya! Imana ishimwe. Bica bizana courage yuko vya bindi ukora data arabiharura. Naho uwundi ubihakumbura yobigaya ati nibike canke bimeze gutya na gutya, ariko ijoro ryoryo riba ryamaze kuvyandika. Yesu nahabwa icubahiro. Uya masengesho usenga, bya bindi byose biba byamaze kugera imbere y'Imana. Umumarayika araza avuga ati ewe Koruneliyo, gusenga kwawe kumviswe. Haleluya! Ati rero tuma uhamagaze umuntu yitwa Simoni, ariya ku murongo wa 5. None rero tuma abantu Iyopa, utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero, asemberereye kwa Simoni umuhazi w'insato. Urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavugana nawe amaze kugenda, ahamagara 2 bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo mugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Iyopa. Imana nihabwa icubahiro. Baca baragenda, baramuhamagara, araza. Amaze kuza baramubaza, arababwira ati okay, namaze gushika, none rero nimumbwira ico mwampamagariye. Imana ishimwe. Nase kwibaza nti mbega ni nka kwa kundi ushobora kugenda ahantu bakakubwira kwigisha kandi bataguhaye teme uri bubigishe. Ucukora iki? Mbega ucubanza kubazagiza ngo mbega ngaha bafise ingwani yihe kugira ngo umenye ibyo uri bubafashemo. Oya, hanini mpwemu yera hari igihe aba yaguhaye ijambo ubwira abo bantu, canke naho haba hari ijambo ugendana uvuga ati aho nzoshika hose tuzosangira kuri iri jambo. Imana ishimwe. Rero na Petero niko byari bimeze. Yarashitse aravuga ati mwampamagaye none naje, none mbwira namahoro munshakira iki? Baca baramubwira ati ahubwo urayobotse kuje, twebwe umumarayika yatubwiye kuguhamagara gusa, none rero urayobotse kuje, ehe turi imbere yawe, vuga. Yesu we. Petero aca yikora ku butunzi bwari muri we, aca babwira ivya Yesu. Aca arababwira ati Yesu wa wundi we babamba yarapfuye, murabizi iyo nkuru yewe yaramenyekanye. None rero yarapfuye kandi yarazutse. Iyi nkuru yuko yazutse bishoboka yuko atari benshi bari barabimenye, kuko igihe yazuka si nk'uyu munsi ikintu kibera iburayi ugasanga isi yose yamaze kukimenya. Oya, kiriya gihe hoho hariho batabimenye, kuko n'abigishwa bibwiwe ntibari barabimenye bose. Hariho bamwe batabimenye. Ababimenye ni bande? Ababimenye ni babandi yiyereka. Ababimenye ni babandi bari bagiye kumva kuraba by'ukuri bagasanga imva iri gusa. Imana ishimwe. Hanyuma
Koroneliyo Petero aca arababwira ati wa Yesu yarapfuye, murabizi ko bamumanitse ku musaraba, ariko none yarazutse. Batangura gutangara abari baraho kumva ko yazutse. Umuntu arapfa hanyuma akazuka, ibyo birabaho, bitangura kubazazanira, mugabo bose batangura kumva yuko ari ibintu bikomeye, kandi cyane cyane ko ari umumarayika avuze ati muhamagare aze ababarire. Rero batangura kumva umutima wugurutse, baca baramwumviriza, ababwira ati uriya rero yarazutse haheze iminsi 3 nk'uko byari byaranditswe, byari byavugishijwe, byari byaranditswe. Hanyuma aca arababwira ijambo ariryo nanje mwene data ngomba kukubwira uyu munsi. Ku murongo wa 40 na 40 arababwira ati uyo Imana iramuzura ku munsi ugira 3, imuha guserugwa ahibonekeza. Ni ukuvuga iki? Iramuzura ku munsi ugira 3, imuha guserugwa ahibonekeza. Ni ukuvuga ngo abantu baramubonye. Hanyuma ku murongo wa 24 kahanteye bambe ngo si imbere y'abantu bose. Urumva? Si imbere y'abantu bose bamubonye. Nico cyatumye rero aba bantu nabo bishoboka ko batari baramenye yuko yazutse, kuko igihe yazuka ntiyeretse bose. Ngo si imbere y'abantu bose. None ni bande yiretse imbere y'abandi? Ngo ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana, ivyo bitarabaho, ni twebwe. Amen. Petero aravuga ati ntiyiyeretse bose. Igihe yazuka yiyeretse imbere y'ivyabona vyari vyarategekanijwe n'Imana imbere yuko ivyo bintu bibaho. Ni ukuvuga ngo ivyo bintu vyabayeho, hariho abantu deja Imana yamaze guselektiona kugira ngo izibatume muri uyu murimo. Imana ihabwe icubahiro. Aca arababwira ati abasangira nawe tujya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye. Imana yarategekanije abantu bavyiboneye, abasangira nawe, abaririye ku meza imwe, ngo amaze kuzuka. Ni ukuvuga ngo Petero rero ashinga intahe abwira abantu ati jewe uyu mubona naramwiboneye amaze kuzuka. Rero ku murongo wa 42 ngo atugera. Imana ishimwe. Umve rero ubutumwa yabahaye, yasize abahaye abo bantu bake yiyeretse. Icyo yababwiye 42 ngo atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Uyu Yesu Imana ngo yashinze ko ari bazoca amateka y'abariho n'abapfuye, ni bazobacira urubanza abariho n'abapfuye. Abantu rero bavyumvise bumva ati uwo muntu yarakomeye. Imana yamushinze kuzocira amateka bari mu isi, abariho n'abapfuye nabo. Kenshi abantu bakunda kwiyumvira ngo umuntu yapfuye ngo byaraheze, ariko tubona ko bitaba byaraheze, ahubwo barindiye kuja imbere y'urubanza. Uyu mwami Yesu azobacira urubanza. Hama kuri 43 ngo abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe
bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ivyaha kubw'izina ryiwe. Haleluya. Ngo abavugishwa n'Imana bari baramuvuzeko yuko umwizera wese azoharirwa ivyaha kubw'izina ryiwe. Umwizera wese. Ba bantu bari kumwe na Koruneliyo baba baravyumvise ati umwizera wese azoharirwa ivyaha. Ni bwa bundi les prophètes bari baravuze, abavugishwa bari baravuze. Imana ishimwe. Ngo bose bugurura imitima. Imana ihabwa icubahiro. Iryo Petero yavuga ryose ryashika mu mitima kuko bari buguruye umutima. Ngo bakiriko baravuga. Haleluya. Petero akiriko aravuga ngo Mpwemu Yera arabururukira bose bari muri iyo nzu. Imana ishimwe. Ko batangura kuvugishwa buzura ubushobozi bw'Imana n'umunezero muri Mpwemu Yera. Haleluya. Kubw'ayo majambo Petero ariko aravuga, ubushobozi bw'Imana buca burinjira. Aha niho nagomba rero kugira ngo mwene data ndakubwire, naho usanzwe ubizi, ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Ubushobozi buri mu majambo y'Imana. Nukunda gusoma, ukunde gusoma Bibiliya. Hari abantu bakunda gusoma ariko bahageze kuri Bibiliya ntibashaka no kwashira n'amaso. Yosoma ibindi ariko Bibiliya wapi. Ariko pourtant Bibiliya jambo ry'Imana n'umutuvura. Jambo ry'Imana n'umutuvura. Ijambo ry'Imana n'umuti uvura umutima, kandi umutima umaze gukira n'umubiri urakira. Imana ihabwa icubahiro. Jambo ry'Imana n'umuti. Rero aba bantu bari kumwe na Koruneliyo bari bafise umutima wugurutse, bagomba kumva ico Imana ivuga. Nawe uyu munsi nusoma Bibiliya uvuga uti Mwami Yesu vugana nanje mu majambo yawe. Mana gira ico umbwira. Uko uzokuri kurabisenga mu mutima, by'ukuri Imana izozivugana nawe mu ijambo ryayo. Uzozingura ahantu usanga aho hantu havuga ivy'Imana ishaka kukubwira nyene. Kuko wuguruye umutima. Haleluya. Kandi Imana ikaba iri mu ijambo ryayo. Yesu nahabwa icubahiro. Ngaruke rero, nari nabemereye muri video irenganye yuko uyu munsi nza kubaganirira ku cerekeye akamaro k'ijambo ry'Imana. Akamaro ka Kristo mu buzima bwawe. Akamaro k'Umwami Imana umuhaye ikibanza akaba mu vyawe. Koruneliyo n'aba bose bari mu nzu yiwe bariko barumva ijambo, tubonye ngo Mpwemu Yera yaciye bururukira. Ubushobozi bw'Imana bwaciye buburukira. Imana yaciye yururukira muri bo, ibana nabo, iba muri bo, igendana nabo. Haleluya. Icyatumye Imana ibururukira ni kubera iki? Kubera bari buguruye umutima, basize umutima ku ijambo ry'Imana. Hari uwundi ijambo ry'Imana rimaze kugururwa, ahubwo wewe ubwenge aca bugutwara ahandi kugira ngo ntiyumve. Satani uko niko akora. Akakwemerera ukaza mu ngoro y'Imana ariko akakugara umutima kugira ngo ntiwumve ijambo. Ukicara ngaha ariko wibereye ku mupira, urasista umupira uri kurabera i New York canke hehe. Data dutabare. Ariko nagomba kukubwira ngo Imana ikugiriye neza ugashira umutima ku ijambo ry'Imana, uzokunde gusoma Bibiliya. Inyuma y'ijambo ry'Imana hariho impwemu y'Imana igendana n'ijambo ryayo. Nagira rero twongere twibukanye, buriya bari abantu uzobona barahevye Imana, bahevye gusoma ijambo ry'Imana. Canke naho barisoma nko kugomba kurondera de critique, ariko ntibagomba kurondera ineza y'Imana n'ukuri kw'Imana. Rero hari abadayimoni bagendera mu vyanditswe. Umuntu akandika ariko ari poussé par des démons. Akandika
afise impwemu y'uburakari y'ugushavura ibyo yandika byose akaba ariko arabisiga yaba abadayimoni b'ugushavura aribo bariko barabyandika dayimoni y'inzigo dayimoni y'urwanko ibintu byose ariko arandika nyene bikaba biri bigendana n'izo mpwemu. Ivyo ni wabisoma ivyo byose biri muri ivyo bizoca bikwinjiramo niko bimeze kuko niwuguru rushizemwo umutima ushaka kuvyugurura wugaye ushaka kubisoma wugaye umutima utemerera ikintu cyose ko cinjira ariko hari abandi bugurura umutima icyo basomye cyose kikinjira. Amaraso ya Yesu ora gutabara. Igihe kimwe twari twagiye ahantu hari ama exposition nyene y'ibitabo abantu benshi banditse bari bazanye ibitabo byabo banditse hanyuma tuhahurira umuntu umwe yakoze hariya mu gihugu cacu yari yaranditse igitabo kimwe kivuga ko byagiye biba nyene mu gihugu cacu aho aragipresenta nanje naraho nanje nkaba ndi ngaho mfise igitabo canje nanje naje gupresenta numva twari benshi hakabaho n'uyundi mu mama nawe yarafise igitabo yanditse cerekana ingorane yahuye nazo zo muri jenoside aho donc urumva nyene twari benshi dufise ibitabo bitandukanye umwe wese aje gupresenta igitabo ciwe. Hanyuma rero umwe mu bo twari kumwe rero muri abo twari kumwe turicaranye kwa kuri nyene turiko turaganira aca arambaza ati wewe iyo uri kurandika wumva bikumerera gute? Nca ndamubwira nti je iyo ndiko ndandika ijya histoire ndiko ndandika ndanongera kuyiviva nimba ndiko ndandika ingene Imana yanyiyeretse ingene umunsi mu marayika nagiye mbona ambwira uko ndiko ndavyandika ni nkaho umenga ndiko ndabisubiramo kuyiviva wa munezero nabona niwo nyene uca wongera ukaza igihe ndiko ndandika. Haleluya. Kandi niwo nyene uca winjira kuri wa wundi ariko arabisoma. Yesu nashimwe. Ni none weho bihora bikugendekera gute? Kubera nawe ariko arasoma yanditse igitabo cereke intambara yahuye nazo mu gihe ca jenoside ambwira ngo reka ngo iyo ndiko ndandika ngo nuzura umujinya ngo nuzura ishavu ngo numva ngo rwose rwiburutse ngo urumva ngo ndandika ngo gushika naho numva umenga ivyo mfise vyose ndabishize muri urwo rukaratazi. Ngo kandi ndabibaheza ngo nababaye ngo nyene ndi mu gusaba kubera iki? Kubera yuko bya bindi ariko aravuga aca yongera kubiviva numwe ariko arandika aca yongera kumva umenga yabisubiyemwo arabibona bibamwo wa mubabaro yari afise ukaca wongera ukamwuzuramwo. Niwo n'ababisoma baheza ico gitabo bumva umubabaro wabuzuye bumva agahinda kabuzuye akabonge kabuzuye k'ivyo bintu nyene. Ndiko navuga ngo iki? Ngo abadayimoni bari inyuma y'ivyo bintu urumva yuko wabyandika aba ariko arateragira ububi butagira uko bungana aba ariko arabishwiragiza muri abo bose bazobisoma. Narigeze kubashingira intahe igihe kimwe nariko ndandika memoire. Ico gitabo rero nariko ndandika ko cari igitabo cavugamwo ibintu by'abadayimoni cavugamwo ibintu by'abantu ibintu nyene bibi by'ibintu nico bari baduhaye dukoreko. Ico gitabo ndiko ndacandika urumva uri kurandika ku gitabo ubwiza kugisoma ugakomprena ibintu byose ku buryo bwo kubishira mu mutwe ukaca byandikako. Hama uwo munsi hari mu masaha 9 z'ijoro abana bari baryamye umutware ntabwo yari ari muhira urumva abana baryamye nanje ndi mu biro ndiko ndandika ubwo nyene nza numva nk'umuyaga uwo buciye mu idirisha urahuha ngo
numva bimpushiza mpemu zincamwe gucyanye nkaho zinziriye, zimwe zica mu mazuru izindi zica mu kanwa izindi zica yo ubwo nyene nza numva umutima wanje ubaye nk'igikaratasi bagize ngo numva umutima wanje ushwanyaguritse mwenga washwanyagurika numva uwo mwanya umutima ushwanyaguritse numva inguvu zose ziraheze ngomba kugwa hasi ariko nca ntangura gukemeye mu mutima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kama shetani kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu mwahemu bimwe muri musohoke mu izina rya Yesu musohoke uko mwinjiye nzanagira ngo sohoka mu izina rya Yesu sohoka mu izina yo mana uko navuga niko mu mutima numva nyine nasigaye gatoyi nkagwa hasi kandi mwibuke ko iyo nzu nari ndimwo icumba kimwe twari twakigize ibiro dukoreramwo ariko ivyumba byo kuraramwo hariho koridoro warengana byari kure niho rero mutima warambwira ngo none aha ikicumba urimwo n'icumba uraramwo ubanza guca muri koridoro ndende none rero haguruka ugenda utaragwa hasi kuko niugwa hasi urapfira ngaha kandi ntawuza no kubimenya ncari kwega buke ngenda nasengera ku mutima ngenda nasengera ku mutima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mwabadayimani mwesohoka mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu buke ndashika nifadikije uruhome ndarinda ndashika mu cumba naryamamo nshitse mu cumba ncangenda muri toilette ndafata nshishikara gusenga mu izina rya Yesu sohoka mwabadayimani mwe ndabategetse mu izina rya Yesu urumva ntibyari bigishoboka nuko nizwi risohora naguma mvugira mu mutima ndabategetse mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nguma senga ndazisohora nca mpuhagere nkaho umenga nyene n'imiyaga nyinjiyemo nanje ndayisohoye Yesu we uko nyene narasenze nk'iminota ndasenga niho rero numva inkomezi ziragarutse wa mutima wongera urakomera inguvu ziraza nca ndiruhutsa nca kuryama nca ndashima Imana urakoze nariko ndavuga iki bene data abadayimoni sinari ndabakuye muri ico gitabo nariko ndasoma cari igitabo c'akazi co kw'ishuri ndiko ndandikako aha ngire ko mvuga ndiko mbwira bene data nti mwiyubare ivyo bitabo musoma nusoma ibitabo byanditswe n'abasataniste bari bafite ibyo bagamije impemu ziri muri bo zatumye bandika ibyo nizo zinjira muri wewe nico gituma abantu benshi cyane usanga baravuye mu by'Imana barahevye Imana kubera iki kubera babadayimoni bo kwangisha Imana muri bya bitabo basomamo tube maso tugabe abandi bafise abadayimoni bakuye mu mateleviziyo mu masheni atandukanye kubera bya bindi bibi byose mu mwama muri ko murasoma abantu baraba amapornography bakabaca binjirwamo n'impemu z'umbi z'ubusambanyi abadayimoni bari inyuma ya bijya bikorwa nibo baca baza bakinjira muri wewe ndakubwire mwene data hindukira kunda gusoma ijambo ry'Imana kunda gusoma ibitabo by'Imana birimwo umuti Bibiliya irimwo umuti impemu y'Imana iri muri iriya majambo y'Imana izoza muri wewe kandi izoguhindura jambo ry'Imana rizoguhindura Imana yo mw'ijuru ibahezagire Koroneliyo ngo arakunda gusenga muri iki gitabo uzohigira gusenga muri iki gitabo uzohigira ingene Imana yagendanye n'abantu bayo muri iki gitabo uzohigira ingene Kristo Yesu ari we aharira ibyaha kandi nawe byaha azobiguharira ariko niwawe nka gusoma ijambo uzotabagwa nande Imana iguhezagire Imana igufashe byara aya majambo naguma kubabwira ngo mukunde gusoma ijambo ry'Imana mukunde kurondera Imana yo mw'ijuru ibahezagire amen urakoze Yesu hezagire mwene data nyumvise kandi iri jambo rigira ububasha kubayumva bose mu izina rya Yesu urakoze Mana utabara binjiwemwe n'abadayimoni bo mu buryo butandukanye abadayimoni binjiye bariko barasoma ibitabo abadayimoni binjiye bariko baraba amapornography abadayimoni binjiye bariko baraba amafilime atandukanye mu izina rya Yesu abo bazimu bose basohoke mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana kubikoze mu izina rya bugera amen ari kumwe na Françoise Habonayo
nomero za telefone ni +46 768 0065 46 kandi ishene turiko nishane habonayo. Imana ibahezagire mwese, amen.